nimba nagiye mu nama yahamagajwe na Yesu wawe w'inyamitwe sigura yuko twari kumwe kuva ku itariki 31 ukwezi kw'icumi ubona yuko ibiganiro by'amahoro bitari ku nzira y'ukuri bavuga tuti kwifuza yuko abo byega ngo kwicara hamwe bakavugana kugira ngo abarundi baruhuke. Twiyemeje gukora ibishoboka kugira ngo ibiganiro by'amahoro bishobore kuba kugira ngo abarundi baruhuke muri izi ngorane barimo. Abasirikare bacu bari mu Burundi mu gihugu cyose barategwa hanyuma bakivuna kandi ivyo tuzovuga ko bigiye guhagarara mu gihe cyose bazoba bari kwarengana hage umuntu abahungabanya umutekano bazokwivuna singa guhungabanya umutekano w'abarundi. Gusa twafashe ingingo kuko twabonye yuko ibiganiro by'amahoro biba bikumiriye ntaterwa mu mahantu publique, haterwa mu gihe aho abasirikare bacu baba bageze babangana n'umutekano. Ikibazo cyacu ni ugutera abanyagihugu twatwivuye nuko abarukira nabo badutera aho batuboneye hose. Twaciye mu nzira zose zishoboka kugira ngo dusabe yuko ibiganiro by'amahoro byoshirwa mu nzira zitakoze. Bitegerezwa gukora ibishoboka kugira ngo leta y'u Burundi yemere ibiganiro by'amahoro. Jean rero yabaye amuvuma politiko militaire, twaravugishije ururimi ntibyumvikana, twazi impapuro ntazitakoze. Abarundi n'amakungu mwumve yuko ivyo bavuga atari byo, kandi jewe ntakora n'ubutegetsi bwa Bujumbura, ahubwo nsaba ko ubutegetsi bwa Bujumbura bwo kwemera ibiganiro bidakumira abantu bose byega. Nimba nagiye mu nama yahamagajwe na Yesu wawe w'inyamitwe sigura yuko twari kumwe. Inama najamo zari nyinshi z'imigambi itandukanye z'ibintu bihuza n'ubundi bitandukanye. Ntigeze nkora n'ubutegetsi bwa Bujumbura uko babivuga sivyo na gatoya.